bimwe byatejwe nuko nyene la gouvernance yabaye uko yabaye kandi ntawe wimena ivyimba abantu bemere twicarane ya kiritire di dialogue ni twemere tuje hamwe ibibazo tubicoce nimba ari kibazo cy'ukuntu intwaro yoba au service du peuple tuvyigiye ko turabe abakomagu bahora bitira abasoda ba Corona ubu bajanye na Corona ko Corona yagiye itagitwara iriho mugabo ndigitwara barajanye ubu ntibaraba nk'abandi ntibarabira kurega abandi n'aba rero bari ku butegetsi bamenye yuko kijya gisoda sigwabo kijya gipolisi sigwabo kuko bahembwa n'abanyagihugu. Demokarasi mu Burundi yarapfuye defectueuse rero harakenewe y'ikintu rero capfuye kirakeneye kibi ubuzima ani naho twojyamo n'ubuzi abantu bakavuga ngo bagiye mu biganiro byo gutorera inyishu no vundurukana ico gitano vuga ngo none bitwara bishize mu ngiro vyaranse mbega ibitwara bishize mu ngiro vyaranse nk'ubu bakavuga bati kirazira gukoresha inguvu comme moyen utilisation de la force comme moyen d'accès et de maintien au pouvoir et rejeté ivyo babivuze muri Canada none twarabikoze ma demokrasi itegezwa gushingiraho nyene ko abantu baganira tubona rero gikwiye nkaha mu Burundi nuko hobaho ibiganiro bihuza imigwi itandukanye y'abarundi kugira twumvikane neza ku butegetsi twese twiyumvamwo ingene bwoba bwubatse ingene iyo demokrasi twoyitumbereza bavuze ibiture moi j'étais directeur commissaire à la RONA. J'ai montré comment on a volé plus de 150 millions. Mes amis les pères des partis politiques barabizi. Nabwi mukuru w'igihugu ni none byukuri mu mwatubwe duhindira ibintu. None jewe ndiko ndazirika wundi. Ko nerekanya abantu bivye amahera plus de 150 millions. Ngibi byemezo byose. Inspection zaraje, iperereza ryaraje. Baravuga ati yata directeur commercial aya mara ni yamenyeka. Il y avait d'autres argent réservé pour tinyande yagure mu intebe z'igihugu cyose nguremwe n'amamatera mugaba abashefu ngo catuyaguramo imiduga ndamubwiye mukuru igihugu mwame none mushaka duhindura iki dukora iki inyisho yabaye iki kunkura mu kazi none ibintu nibiki mu Burundi twazanye amaferuje yose yapfirye rimwe none igihe bayazana nta departement yo gukurikirana amaferuje baze barayakora bazanye amatara yakayejera afise amapano n'imbere ya Assemblée nationale ari igipolisi barivye bateri na pano hejuru n'imbere y'igeze kuri Gardinoro hari kandi igisoda barinde mu kuzimu baratwara bateri baratwara pano iyo ni ngorane y'umuzungu burya mu Burundi ibintu bizohinduka harabangwa zogaruka ageze agarutse ari ku butegetsi muzoba biruti Yezu yaragarutse ntimwabimenye Yezu yaragarutse ntimwabimenye kuko ibi mukora bikanka ni gihano bagira ibintu byinshi bikanka burya ni gihano Yezu yaragarutse rero kuri bo sabe yuko abantu bose babonye ibyirindwi na kabiri babonye ibikira na gatatu batuvira mu ntwaro haza abantu batabonye ivyo bintu kuko nivyo biko biratwononera uciye ku isoko amaja kuri bende ukabona abantu batonze umurongo barindiriye bus tena oranje hajya kuri ideale ya kera nkabibona mugabo maze umunsi naciye inyuma j'ai compris que la situation est grave bijanye n'intwaro rusangi ni nkoramutima mu buzima bw'ibihugu na cyane mu bihugu ibi by'iwacu bitaratera imbere byanayirondeye byitwa ko bishaka kwisunga iterambere ryabyo ha ku isi ngene byazananye nk'uko rero mubizi kuva intambara y'isi yose ihera haciye haba isi yabemwe nk'ibice bitatu harimo bita capitaliste communiste niyo bita igice ya gatatu tiers monde ico gihe twumva ngo muri capitalisme ngo ni demokrasi ngo ni pluralisme politique ngo ni bijanye n'ama liberté publique liberalisme économique ngo muri communisme naho tukumva ngo ni regime totalitaire z'umugambwe umwe économie dirigée n'ibindi byo n'ibintu twibuka ta ma liberté ahari hari Europe de l'Est, l'Occident, l'Est, na tiers monde, généralement avuga ko irimo les pays non alignés. Muguravye muri tiers monde ico gihe hari n'amaregime nyene
afatiye ku mugambi umwe, système politique contrôlée, amaliberté atari kirenga. Hanyuma dans les années 1960, il y a un événement important qui s'est produit, et la décolonisation de l'Afrique. Ibihugu vya Afrika byagiye bironka intayo yo kwikukira ari byinshi ku bwinshi. Hanyuma mugabo abahinga benshi bacavuga ati les lendemains ont vite déchanté, ati kuko haciye haduka ibijanye n'injyane za politike, intwaro z'umukazo, gukumirana, intambara, amagere civile, les guerres civiles, ku buryo ibihugu vya Afrika vyaciye bibura umwizero byari bifise, kandi byari bize tuti ko twikukiye rero hagiye kuboneka agahengwe gusumba ibyo twabona mu ntwaro z'igikoroni. Hanyuma nkuko mubizi dans les années 1989, fin des années 80, hari indi evenement yabaye abavyibuka ico gihe, nuko twagiye tubona ico bita un vent de liberté qui commença à souffler dans les pays de l'Est, anciennement communiste. Abisumbuye baravyibuka ico gihe, Ubudagi busubira kwiyunga kubera abanyagihugu byarihereje amabarabara muri ivyo bihugu abantu batabiziga. Abanyagihugu bariheze amabarabara bareka demokrasi mu bihugu byari contrôlé n'abakomuniste za Czechoslovaquie. Hanyuma Ubudagi bw'ubuseruko bwari muri communisme bwiyunga nubwo mu burengero bica bigira Ubudagi bumwe mugabo butwagwa mu bijanye n'intwaro rusange. Ico gihe rero n'uwatwara igihugu c'Ubudagi by'ubuseruko yitwa Erich Honecker, yari umuntu akomeye cyane, bamwita ngo l'homme fort dictateur, aratomba. Handi byakomeye biragaragara ni la chute de Nicolas Ceausescu et sa femme Helena. Abavyibuka bari bakangana abanyagihugu muri Rumani bihereje amabarabara, byabaye nk'ibyo muri Nepal barihereza amabarabara, barihereza abapolisi kirabica bagumako gushikaho vyanka. Umukuru w'igihugu Nicolas Ceausescu n'umupfasoni wiwe Helena barafatwa, baca bacibwa urubanza ubwo nyene, baca barabica. Igisirikare kibicira kuri televiziyo n'amayimaje twayabona atembagara hasi. Ico gihe abantu barakangutse ntibashobora kuvyiyumvira ivyo bintu vyoshobotse. Hanyuma haca haza iyindi événement très important abayibuka, ni le fameux discours de la Baule en France, muri sommet France-Afrique yo 1990, aho President Mitterrand ico gihe hari keje kuba nyene iyo Van de l'Est nawe yacavuga ati ubu ibihugu vya Afrika bibwirizwa navyo nyene kwidemokratiza. Yari discours historique yabaye, abakuru b'ibihugu bari ngaho muri Afrika bakinje. Aha mu karere novuga yuko Uburundi bwari bwaserukiwe na President Pierre Buyoya, ico gihe Rwanda hari President Juvenal Habyarimana, muri Congo hari le Grand Maréchal Mobutu Sese Seko, nibo bari ico gihe, n'abandi ba president rero benshi bari bamaze byaka ubutegetsi, ba Bongo bande ba Yademeka n'abandi. Iyo discours rero yarabaye célèbre, aba president inama iheze barayidesapprova benshi, ngo iki ngo migambe ngo demokrasi biradusubiza inyuma, ngo dusubiza bunjyane n'iki. Hanyuma ico gihe ibihugu byinshi bice biratangura kwadukamwo mbere ama manifestation, ama rebellion yavyuka. Ico gihe mbere hari n'abakuru b'ibihugu ico gihe uwo mwaka nyene baciye bahasiga ubutegetsi. Hariho Hissène Habré wa Chad, hariho Siad Barre wa Somali. Nico gihe Siad Barre wa Somali havuye intambara ziratangura, mbere nico gihugu Somali yacishika kuri iki bihimeze gutya. Hariho Moussa Traoré, nka Moussa Traoré bwa rwamire tubonye les manifestations africaines zikura umukuru w'igihugu. Hari mu mars 91 abavyibuka igihe Tumani Touré yacafata ubutegetsi, hanyuma na Mengistu Haile Mariam wo muri Ethiopia. Hanyuma ico gihe rero hacatangura manifestation, hari ico bitare conference nationale, generalement bagahamagara abasenyeri bakazirongora, bagashiraho ama commission transparente y'amatora
kugira biga ibibazo yarama dialogue nationale conference nationale avuga twiga ibibazo byinshi bihugu byacu iki généralement conference nationale aheze baca batora premier ministre uko yakunda kutwagwa n'abasenyeri ba Ernest Kombo hehe muri za Congo ba Dosuza muri Benin ugasanga Isidore Dosuza muri Benin ugasanga no bagorwa ya conference nationale bagatora mu premier ministre le président bari bahari bakaba ku butegetsi hama premier ministre akategura amatora haraho haci habari amatora ubutegetsi burahinduka nka Denis Sassou Nguesso atsindwa na Simba Ntuze Mathieu Kérékou aratsindwa na Nicéphore Soglo na Didier Ratsirakaci atsindwa n'uwitwa Albert Zafi hanyuma handi rero marerezima babona bangakuru bimwe bacatangura kumenya ingene babana niyo demokrasi yitwije baguma ku butegetsi ni ba Yadema ba Bongo ba Paul Biya ni twabona hanyuma ico gihe rero amatora hamwe araba handi ntabe reverage des élections ikaba hanyuma manda ikibazo c'amamanda kica kiraduka ugasanga muri za Gabo ugasanga amamanda bagumaho bahehe muri za Cameroon ba Paul Biya ugasanga hamwe mbere birabaye veruye ukayurwa yuko ya demokrasi je guhindura ikintu ukabona bategetse nyene barabandanije entre temps en 1995 la droite accédait au pouvoir en France Jacques Chirac or ico gihe traditionnellement abizi burya la droite en France c'était la tendance politique de pactiser avec les dictateurs africains niho wasanga Chirac asafashe Denis Sassou Nguesso aragaruka ba Lokambongo iripereniza ndetse n'abandi hanyuma handi hacaduka amareberiyo menshi za Chad za Somalia za Liberia za Centrafrique za Sierra Leone muravyibuka mu Rwanda muri Congo mu Burundi novuga ati mu Burundi muraza nta ingene byaciye bigenda harabaye débat ya demokrasi bamwe bakavuga ati demokrasi zote dusubiza inyuma abandi ati tuje mu migambwe Rodebira Baure iratinda imigambwe iremegwe president we yaravyemera ndibuka yuko la premier défilé yabaye berekana imigambwe mishasha yabaye le 1er juillet 1992 ngaho tubona imigambwe defila abavyibuka aravyibuka president bico gihe leta ibagurira ama Prado amajipe Prado uko ashinze umugambwe wese agacagurirwa imodoka twayibonaga hanyuma rezo na murazizi haba guerre civile haba Kordarusha haba ama election 2005 2010 na 2015 2020 ni ibintu tutirwa turagaruka ko twese tuzgere byagenze mugabo bifise isomo byaduhaye gushika no munsi turavye amatora mu 2020 abantu rero bagize ati la remarque conclusive yabaye nuko bavuga ati tout en croyant pas une démocratie sincère le discours de la démocratie fut une occasion igizwe une occasion exploitée par les groupes certains groupes bashaka ku butegetsi hama bamwe ntibahindura la culture démocratique irabura kandi habaye alternance ugasanga rero les éléments fondateurs de la démocratie ya matora libre transparente kunari kibazo alternance au pouvoir ikagorana ama liberté expression opinion manifester presse libre bikaba ikibazo justice indépendante bikanka séparation des pouvoirs parler mikora neza justice exécutive ugasanga ni kibazo noneho biraba hudu ubuho rero actuellement hari ibihugu byasubiye guha muri Afrika bimwe by'intwaro z'amakude tamwara Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée mengo dusubiye bimwe bya kera none abantu rero baribaza bati none mengo dusubiye bimwe bya kera none abantu rero baribaza bati none Afrika ni biki ko twasubiye umengo nimwe vya kera muhinga
je yanciye ku masomo kugira twibuke ibyabaye. Gabriel banza witonde niwe yigeze kwanyereka ati umurideri akomeye ngo ni Ibrahim Traore. Ndavuga ati umva na Ibrahim Traore ko barabago ngo ni wagezwe hari karahindura Burkina Faso mugabo none nawe ntiyatowe. None ni gute degeze gutangura gushiba bato urumva nabibwiye n'ubutwara umugambwe yitwa ko harabira intwaro rusange sinamubeshe yagwa bimbwira ngo la jeunesse go pouvoir ni ngira batubwira higera bibona murabona ne kwaragira Krasba ngo aba leader uzobona ngo ba Ibrahim Traore bo ba mbere ubu ko barahindura ibihugu none tubigende gute aha muri sous-région Kenya ngira urabona alternance, Tanzania parti unique, ego alternance parti unique, Uganda murabona notre cher vieux président Fabrigeme Mansizi me 7e manda. Hari abantu ngaha ngira baheze amashuri bubakiza bakuze umva Museveni mu Uganda. Muri mu Rwanda ya FPR, Burundi la CNDD-FDD sokoza ko depa none migute hayo ya la célèbre phrase bavuze ngo l'importation n'est pas la façon dont on arrive au pouvoir ngo c'est la façon dont on se comporte et on le quitte ngo ni hambaye igihambaye singene ngo ko waje ku butegetsi hose wahambaye ngene uzobwitwara ko n'ingene uzobuva uzobuvako none abantu reba ibibazo babona ati ni byinshi ntibumva ingene Afrika ko yasubiye inyuma. Aha rero twabahamwe guhanahana ivyumviro kuri ico kibazo kuko ni ya partir de débat zeri imwe ko abantu usanga bashoboye kugira orientation y'ibintu bimwe bimwe. Mwese murazi ngorane y'igitoro, ça nous affecte tous. Mugabo hari umuntu ukivuze acavuga yuko wewe uri kuratoka intwaro. Et pourtant, on galère de la même manière. Uvuze la pénurie y'ibinyobwa avango ni gipinga. Et pourtant, tunyotegwa kumwe kandi les causes z'iyo pénurie ayiva twese kumbure turahazi. Jewe ndavye umutwe w'amajambo yatuzindukanye hano novuga ni démocratisation de l'Afrique urya yazananye na décolonisation mugabo ni ibintu byatuguye ko nko babivuze kuko si twebwe twabyiyumviriye. Aha hoza n'ikibazo mbega abakoroni baza kudutwara ko batiyumviriye yuko bodutwara nk'abangana nabo izo valeurs za démocratie ngo bazishire en exergue. Ni nayo mpamvu avec la décolonisation burya on a fait un simulacre de démocratie. Turagira amatora juste kujya dushireho abantu basubirira umukoroni. Il a été question de remplacer l'ancien maître blanc par des maîtres noirs comme nous. Ici je parle de façon globale pour toute l'Afrique. La preuve nuko l'après-indépendance mu bihugu nka byose yakurikiwe n'amarira n'amaborogo. Mu bihugu nka byose à des degrés différents hakurikiye amarira n'amaborogo. Autrement dit, la conception du mot démocratie, du mot indépendance par les populations locales itandukanye nuko les élites bakiriye izo concept. Pour les élites, c'était remplacer le colon. La preuve ngaho iwacu murazi induru zahabaye bamwe te independance retarde abandi te independance immédiate. Umunyagihugu wewe hari yavuga ati jewe rojugu y'umuzungu imveko ntwawe na mwene wacu nzogira gahengwe nanje
nzotera imbere nzokwiteza imbere. Ça n'a pas été le cas. Donc la démocratie était mornée, si je puis me permettre ce terme. Twavashije tukaza harabaye la guerre froide entre l'Occident et les communistes ou les socialistes. Twebwe tuja dans la danse tutazi vyari byo. Et cette guerre froide niyo yabaye intanduruko y'amakuru d'État ici et là sur notre continent. Et ce coup d'État là nizaje zizanye n'ubundi démocratie, zaje zifavoriza un groupe y'abantu. Le problème rero, même avec le renouement avec le multipartisme, naho nyene ça a été fabriqué ailleurs, barabitwembuza. Uyu munsi turi dans des identités sectaires zitwa imigambwe, turi dans des identités sectaires zitwa amoko. Ntabwo turi muri identité nationale yuko turi abarundi, kuko twitawe ko turi abarundi twese ibi bibazo tubona twokwicara tukabivuganako. Mugabo uno munsi mwese murazi ingorane y'igitoro, ça nous affecte tous. Mugabo hari umuntu ukivuze acavuga yuko wewe uri kuratoka intwaro. Et pourtant, on galère de la même manière. Uvuze la pénurie y'ibinyobwa, bavuga ngo ni igipinga. Et pourtant, tunyotegwa kumwe, kandi les causes z'iyo pénurie ayiva twese kumbure turahazi. Mugabo la partisanerie fera que je numva yuko ibi ndabisagasira naho naje bimbabaza, mais turafise ubutegetsi nta ngorane. Mais les dividendes nizihe? C'est ça le problème. Rero jewe ndavye le thème novuga udupoint tubiri. Point ya mbere, nous avons une crise de leadership. Et malheureusement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons toujours vécu muri iyo crise. Kuko intwaro ntigomba kuba umuzigo ku banyagihugu, ahubwo igomba kuba ikintu kiremurura abanyagihugu. Mugabo ngayi wacu amakori turadugirizwa ko mugabo imishahara ikaguma ari yayindi. Waza kuraba l'inflation nayo usanga en fait umushahara sina wa wundi ahubwo warakorotse kandi ugumukoroka au rythme de l'inflation. Rero ivyo nivyo bibazo burya twari dukwiye kwicarira hamwe n'ibindi byose nk'abarundi tukaraba dukora iki. Nituje gutakaza umwanya gusa twiyumvira ingene tugungana mu matora, ingene ducengana, ingene tugira gute, kuko umenga niyo preoccupation. Je suis sûr et certain yuko abarundi gutwagwa na Leose canke Olivier c'est pas un problème. Mugabo nicuza ko bamarira, nicuza ko bamarira. Igihugu nikigeze kibura abatware kandi kizokwamba kibafise. Mugabo les attentes et les aspirations du peuple, ubutegetsi nabwo buzikorera iki, buzikorera akazi akahe. Twovuga démocratie tugasubira les bons principes niki, mais tant que les pouvoirs publics zitaza zireponda ku ma préoccupation y'abanyagihugu, la démocratie va rester en vain mot. Nizo institution ntizishobora, institution kugira zibe forte d'abord il faut yuko zibamo abantu bafise des caractères forts. None quels sont les critères uno munsi kugira ngo abantu babe mu bibanza isi ula? Quels sont les critères? Aho ni kibazo. Jewe sinzi, c'est juste une anecdote. Quelqu'un un jour agenda gupasa ikibazo muri OBR, un jeune ingénieur, arafise nka 90% ikibazo aragitora avec brio.
hanyuma ati rero nimugende muzoza pour interview il vient pour l'interview le jour désigné hama ngo ikibazo ca mbere bamubajije ngo umunyamabanga w'umuganga muri commune ninde ati sincèrement ntawenzi ngo genda uzogora ko wamumenye ibyo bihuriye hehe mu by'ukuri donc wewe tito prive y'abakadre bari bafise des compétences ziri avere uravye les résultats bapuvye mukabo gushaka des militants ngo bize bitugeze jewe un jour twari muri dans un atelier quelque part hanyuma ndavuga nti burya rero turafise ingorane none ibigenda gute ubu habo kwitiranya igihugu n'umugambwe ubundi mukorege député arambwira ngo no ngumenye ngo umugambwe watsinze eko no kuri kwimana mwaratsinze nimba mwaratsinze nta problème mugabo igihugu kirimo ibintu byinshi kirimo imigambwe kirimo société civile kirimo abantu atana kimwe barimwo ya clergé ya sosisora none igihugu mukire twije ku mugambwe wanyu le reste duca tubiki vous comprenez logique imeze gutyo iyo bishobora kugira les institutions fortes twozironka ikindi kuri iyi problème nyene ya leadership iyo amatora ageze comment constitue-t-on les listes jewe n'ukuri kw'Imana nimba bashobora kubyumva ubu bafise byose barabigira bakabigirura mugabo n'imiburi ntiboze borganiza des élections primaires abantu bitorere abazoja kugira competition n'abandi byofasha jewe en 82 niho natora ubwa mbere yari amatora y'abashinga amateka abaye inyuma y'iseswa rye n'amashinga amateka yo muri 65 vous comprenez ko wari umugambwe y'iprona mais je vous dis sincèrement ayo matora yaratunganijwe neza ku buryo bo bigira in pratique mu migambwe yose byoheza bigafasha ijonjora ry'abakandida ntajyo nzi mugabo bamaze kugira rero list bazana abo bakandida nimba ari 10 pour la province X no kuvuga batanu bazoza gushija n'aba suppléant babo wese yamonta au podium mwese muri kumwe akavuga ivyiwe wundi gucyo hanyuma hageze gutora jewe l'électeur na point sur 5 non domoshwa bivanye n'ivyo babandi bagize gute bavuze vous serez par exemple étonné ko nk'Imuramvya brazi bari baragize bakwe cyo kwiga y avait des ingénieurs harimo aba ministre yari gifatanya na Mwaro icyo gihe mais il y avait un administrateur byari byaragoye yari musanteri we kwa commune Kiganda yarumviri cigere bavuze ibi diplome n'ibiki ashitse kuri podium ati jewe nitwa naka kandi muranzi gose ati jewe ntwara ya commune yamibateramisha ku radio abanyagihugu uti wo dushaka rero ni mwene uyu urumva ama diplome déjà aramaze kuya déclassant un petit peu amakobe bavuze ama diplome karavuga ati najewe kameme ati burya rero uko mwumvise bavuze ko bize ati najewe burya narize ati narize amashuri y'intanga hanaka ti hanyuma tindaja mu yisumbuye ati ngeze hanaka ati igihugu cyakirankenera pour ne pas dire qu'il avait échoué yaciye avuga ko igihugu cyamukeneye abanza kuja gukorera igihugu hama ngo aragenda arasubira ariyongera n'ubundi igihugu kiramukenera arasubira agira arakora urumva kora cyagiye kame ufise niveau ya 7e 8e warashaka kuronka akazi 9e warashaka kuronka akazi lota yuko wisuganya agasubira akagenda hanyuma ati ubu naho murumva yuko sanzwe ndongoye ikomine bafitiye akamaro ibateramisha je vous jure ko nta wamusumbije amajwi
ntawamusumbije amajwi kandi on a respecté le verdict y'abanyagihugu. Irasiyeje muri assemblée abaministre bari hariya barindiriye kuza kuzoba basuppléant. Demokrasi rero idashobora kubaha ijwi ry'umunyagihugu ntiba ari demokrasi. Ni bimwe honorable Olivier yavuze ngaha umuntu bakamugira nk'ibyo bintu bagize murumva yuko c'est même ridicule. Rero comme perspective kugira ngo siniyetenize muri ibyo mwaje mudike aho ibihe bigeze fatiye no kuvyo mwagiye muravuga mwebwe mwese turakeneye une prise de conscience. Prise de conscience yuko turabarundi odora yukuba abanyamigambwe odora yukuba abanyamoko odora yukuba abanyentara n'ibindi. Avuze ikintu kiryoshe avuze ati barya abantu barakunda igihugu cabo none twebwe habuze iki natwe ngo dukunda igihugu cacu. Igihugu ni cacu mugabo tugikumiranyemwo muravyumva namwe habaye gutonesha habaye kugira mpunzi ça ne va pas. Imigambwe habaye gusumbasumbanya abantu ça ne va pas. Nico gituma mvuga ni twabwirizwa kwiyambura izo identité sectaire z'imigambwe z'amadini z'amoko z'ibiki tukambara une seule identité tukumva ko turabarundi. Ibyo dukora les solutions turondera tukazirondera nk'abarundi et pour le Burundi. Muri ico gihe demokrasi twokumvikana iyo wa demokrasi ifise imizi ifise ahishingiye kandi yotera imbere igasasagara ikama ivyamwa abantu bose boshima. Tutarageraho biracatugoye mugabe iciza nuko nko mwese mwabivuze nuko bishoboka. Jewe uno munsi imyaka afise kuvyo nabonye j'ai essayé de réfléchir kuri ivyo byose ndamaze kubona yuko on se fourvoyer à mettre prise. Je vois combien on se fourvoie aujourd'hui, comment on déroute notre population, notre jeunesse par une manipulation politicienne kubera utunyungu secteur twakagwe k'abantu. Mwavuze inzego bo zirahari c'est bien. Jewe sinzi ibintu numvise kuri YouTube nibaje nimbe none bafashe ifoto y'umuntu gabashaho hama bakagerageza bano ubuhingo bugarakomeye. Umuntu avuga ati mumeje ko ngaha twashikanwe n'umugambwe ati jewe rero ikintu cyose umugambwe uzontegeka ngaha je ne regarde pas à gauche à droite kigenda ku mugambwe wagishatse. None umugambwe wagishatse kuva ku rwego ruhe gushika ku ruhe? Est-ce que ni le noyau de 5 nimba ngo ari baba bitangwa iki bamwe batanu les grands ténors ngo Gabriel ngo les sages OK. Donc 5 sages burya mu gihugu cyose vous allez me dire yuko atabandi boshobora kugira ibyumviro byoshobora kunganira abo bantu. Alors nimba les 5 sages ibyo bashatse ari byo biba mu gihugu institutions wazimaze iki kw'igihugu kigengwa na institution inzego z'igihugu nizo zikiyobora igihugu ibindi biza byunganira ibyo nivyo nyene mugabo inzego z'igihugu nizo ziri responsable avant tout. Rero si nous voulons des institutions fortes, si nous voulons yuko tu réellement zambono kazoza tuvuga tuzishikako il faut ko tugira iyo courage d'affronter la réalité iri en face de nous. Hari ibibazo multiple bimwe byatejwe nuko
nyene la gouvernance yabaye uko yabaye kandi ntawe wimena ivyimba abantu bemere twicarane ya critique di dialogue ni twemere tuje hamwe ibibazo tubicoce nimba ari kibazo cy'ukuntu intwaro yoba au service du peuple tuvyigiye ko turabe ya définition Lincoln hariya est-ce que nous avons un peuple burundais à l'état actuel des choses ou bien nous sommes un amalgame y'ama identité ku buryo bica bigorana l'identité nationale twarayiperze au profit des identités sectaires partisanes et consorts iyo rero tutagize iyo effort tukaguma turaba gusa ngo ni inyungu ngo jewe ngo ndatunze ngo n'uyu mugenzi wanje ko twebwe dushobora kuntumbaze tuze turaraba none abana bacu abuzukuru bacu nabo bizogenda gute. Nous avons 63 ans d'indépendance soi-disant 63 ans d'indépendance turacari sous tension. Je twama tuvuga ngo igihugu kiratekanye très bien mugabo barundi ndutekanye la preuve muraraba ibigwanisho bisirikira abantu bagenda bafoye ibikoho uko bangana mu gihugu buri gihugu gitekanye Maroc niyo twoza turahura namwe barabara ama mitrailleuses niki aho tusubiye hamwe hakera hakiri imfyisi n'icyo abantu baca mu mashamba on était obligé de se déplacer umuntu afise icumu kera ntibagenda n'icumu kubera bicura umuntu bagenda n'icumu kukwicura ibikoko none muzi ko atabikoko bihari pourquoi devrions-nous circuler arborer des armes lourdes de conso pourquoi nimba tubako turi mu mahoro mukabe byo byose justement tuticaranye ngo tubivugane d'abord ngo tubanze turibere imitwe yacu duhana agaciro twese biracagoye la démocratie rero idepanda no kuri byo byose mais j'estime yuko nkuko nabandi babivuze un débat sincère et constructif yotuma dushika ahantu tugera muri démocratie izo institutions zikaba des institutions dignes de nom des institutions fortes amatora ntabe amatora do façade akaba amatora yo dutorera indongozi by'ukuri atadutorera abaza kuturemera birashoboka nakigoro ni privation bamwe nabandi bashobora kugira c'est sacrifier son amour propre pour l'intérêt de tout le monde iyo effort abantu bashatse kuyikora na cyane cyane ko tuvuga yuko twashize Imana imbere n'Imana yoca ijamwo ikentereseda bikaca bigenda neza mwakoze kwigisha abantu kujya ibyo babiri yakuye murabyumva namwese mwige kujya ibyo mubiri yakuye kwiyumvira ko nta byagusa bibaho buri umuntu wese yige kujya ibyo abiri yakuye yaduze agera kuri intwaro ya demokrasi yaciye kuri bya bindi bya cami bya gikoroni by'ibiki agera kuri intwaro ya demokrasi je rero nagoma mvuge nti nkurikije byagiye ba muri izo ntwaro zose twagiye turacamwo nace ngira ikibazo nti est-ce que iyi ntwaro ya demokrasi iracashoboka mu Burundi nkurikije mu yagenda zaravuga atanga ko n'uburorero cyanda vuga nti irashoboka nkuko ahayereje rero oui c'est possible mais à une condition ko uwari we wese yikangura ko turasinziriye uwari wese ko que chacun se réveille chaque acteur il y a beaucoup d'acteurs abacteurs ba mbere ni twebwe turi ngaha muri biturimu il faut qu'on se réveille quand même doje kumva ibi byose nana doje kumva ibi byose tutugenda twicare ngo turi mu gihugu kiri mu ntwaro ya démocratie pas du tout deux que chaque acteur ntiyikangure gusa ariko il faut qu'il s'engage il faut que chaque acteur s'engage ugafata ananga uti jewe nkurikije ibi numvise cyane mbona ngiye gukora ibi trois
il faut que le même acteur reconnaisse ses responsabilités ntiyangaje gusa mugabo reconnaisse ses responsabilités nawe nyene ingene muri démocratie ngene yo komera et qu'il assume aussi ses responsabilités ivyo akora avyasume ntazarabita ku bandi duko abarundi barakunda kubita ku bandi gusa les acteurs noni bandi muga nti natanga nti twebwe hariho na les institutions y'ama leta ariko aravuga za parlement ce sont les acteurs n'imigambwe no hari abanyamigambwe umwe wese akamenya ati njejwe iki ni société civile izo zose ni piliers za démocratie ni les médias umwe wese akamenya ivyo akora akavyemera akavyasuma nizo turata ishavu ku bandi gusa rero aho niho nagomba guhera hama bimwe ntuze yavuga naco no bivuga ko bimwe wuguruye inama directeur yavuga iyo twagiye tuva tugenda turuga buhoro buhoro vyerekana ko ibintu bihinduka abantu bagiye bahonyangwa ahejeje avuga by'akanyegeri akanyegeri ni ugahonyoye kadapfuye karivuna kadapfuye kakinjira mu ipantaro karivuna canke mwikanzu karivuna rero ibintu byose birahinduka intwaro zagiye zihinduka ariko rero zagiye zihindagura cyane amazina n'uburyo bafyonda abanyagihugu ico no kwita mu gifaransa les méthodes d'exploitation les opérations bimwe yavuga ati esclavagiste feudalité socialisme communisme capitalisme démocratie umva hajya hendegira amazina mugabo burya la logique du pouvoir n'a pas changé ubutegetsi ntibwahindutse kakagwi yavuga ka oligarchie kagumye ku butegetsi kuva hariya kera gushika n'uno munsi mu ntwaro ya démocratie kuva muri ziriya za kera gushika n'uno munsi ubutegetsi buracari mu kagwi k'abantu bakenya baca bamanipira inzego za leta igisirikare bwa mbere kugira ufise ingoho aca yitwa kwakomeye gaca kamanipira abapolisi gaca kamanipira abatwara abacamanza abacimanza ubutungane kubera gakoresha amahera y'igihugu gaca kamanipira n'ugwaruka ibyo rero byaribonekeje kandi n'ubiribonekeza birahari abantu bagaca bakoresha ingufu gutyo nyene ariko abanyagihugu bagiye bavyanka la logique iri muri mwe wagize abanyagihugu bagiye bavyanka bagiye bavuga ati gutwaga gutyo turavyanze dufate ngo nka kera kuri ibyo onyo by'ubucakarani esclavagiste umuntu baramufata bakamushora bakamugurisha kujya ushobora gushora igitoki cyawe cyangwa ibyange ukagurisha ukagenda baramugurisha no ndi yanse baramugurisha bagaca bagenda kuzana nk'ibintu by'intwaro za cami aba baporona porona bacazana ibintu by'intwaro za cami aho mu gitondo bashaka kwaba umwami les sages femmes baragenda par l'artifice de graines bagaca bapfumba shakana kakivuka gapfumba tini karekura ngo yuzo umwami ngo ubutegetsi bwe kumana uyu ni umwami ni imana irungitse umutegetsi nubu rero aravyitirira ngo barungitswe n'imana ubu ikigiye aravuga ngo barungitswe n'imana babeshera imana kandi babeshera imana rero abanyagihugu nacyo nyene ivyo baravyanse bati ibi bintu by'intete turavyanse baravyanse marerezuma baca bazana ingoho nimwe honorable kwasa ariko aravuga ubutegetsi bwatwangwa n'ingoho bwava ku ngoho bugatangwa n'ingoho bugakingirwa n'ingoho niyo yari source de sa légitimité niyo yari source de légitimité y'ubutegetsi ingoho bagacagira ati tutayifise ntibishoboka marerezuma n'ubu rero hari abavyiyumvira ati turafise ingoho ntidushobora gutwara aha mu Burundi aha jese ko ndavuga Afrika ndiko ndavuga ngaha. My name is Munzir Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The partnership that we have with professional aha mu Burundi aha jese ko ndavuga Afrika ndiko ndavuga ngaha je narahaririye n'umugambi uri ku butegetsi kera mugabo sigihe Jeremia utwara sigihe ambassadeur yawutwara hari bahora bambara ati fraude biragavuga mwe murafise igisoda ngabaza nti none kijya gisura bunye nici wanyu kijya gisura nici wanyu mwebwe ngo ndango hora ntabasoda mufise mushobora gutwara tabasoda mufise
none bumemera ko ari imigambwe ico gihe yarashika 40 imigambwe yareke dushaka kuri 40 atari ubayigabanije bariko barayigabanya ni habi bisoda 40 ko tunaniwe na kimwe 40 tuzobishobora gute nka pedere bije bafise igisoda nawe nyine n'igipolisi bafise igisoda n'igipolisi alors ndabwira ati igisoda ca fraude ni kijya mubona kirya gihembwa n'abanyagihugu kijya sigwanyu ni c'abanyagihugu ko amahera gihembwa ava mu makori n'amatagisi dutaga sime mu bahenda ngaca ndabwira ati none ko abakomagu bahora bitira abasoda ba porona ubu bajanye na iporona ko iporona yagiye itagitwara iriho mugabo ntigitwara barajanye ubu ntibaraba nk'abandi ntibarabira kurega abandi n'aba rero bari ku butegetsi bamenye yuko kijya gisoda sigwabo kijya gipolisi sigwabo kuko ndi abahemba bahembwa n'abanyagihugu mais oui exactement exactement rero iyo ni ngorane mu ngorane nyamukuru ihari rero ibya etaderi yabivuze sino kwibonda bigarukako no kuvuga burya reyerema nta demokrasi ngaha mu gihugu ntayihari uravye bimwe yasigura byose nibindi tuba dusanzwe tumva hirya no hino il n'y a pas de démocratie hari ni sorte de dictature voilée ikintu bita démocratie c'est une sorte de dictature voilée ni bya bindi nyene byahoraho mbwira bwo ko bitahindutse baragenda bagakoreshwa inguvu za gisirikare bagakoreshwa inguvu z'igipolisi za administration z'amafaranga tuza turagaye ibintu byose turafise ni constitution lacunaire ijya konsi hari bu yadusubije inyuma abahinga barazi kwerekana ati yaradusubije inyuma yaradusubije naje no herekana dahe yaradusubije inyuma mugabo sico bisubye byo no musi yaradusubije inyuma nayo nyene rero izosubirwamwo gasubirwamwo hanyuma hambavu yizo aki nini zibiri imigambwe iriho nuba hanavuze ngo naho basaba akazi none gusaba akazi utariho ugasaburiho imigambwe iriho amashami yigenga ariho abamenyesha makuru bariho amatora yavuze ibyari byo abo anamatora aravugwa hama yindi yakini uko imigambwe yose mu Burundi yemera demokrasi ndababwire siri kumwe n'umuporona ngaha nta bantu banka demokrasi nk'abaporoni kizi nta bantu banka demokrasi ngo ibyo bintu muri ko muzana nibiki ariko ubu nta bantu bagwanira demokrasi nk'abaporoni nibo bambere ndabumvirije nibo bambere bagwanira demokrasi rero na sende FDD yamayibaza iti bo twashikiye kubera umuheto dutwara dufise umuheto kumva agenda bivuga mvuga ivyo bambariye bati mudafise fraude muze muratugora nabazira mufise urumva bakora ku gisoda abantu bu muri demokrasi bumva amatora gusa burya n'imigambo yose bumva amatora gusa umuzora amatora atageze abantu ntibahaguruka ariko nk'ubu bavuga amatora arageze bose baca bahaguruka ariko demokrasi ni ensemble de règles des lois, des règlements. N'ibindi bintu byinshi pour l'organisation d'une société, d'un pays, d'un état. Sur 50 à 600 ans. Mais burya amatora mara umunsi umwe gusa. Mugabo abantu niyo bazi ko ariyo manini gusumba demokrasi. Kubera iki agiye yakora ikibanza gituma yiba akaronka amahera. Akubaka zanzu professeur yamye avuga nayo nyine munsi kwaruka kubaka muri gasekeruye. Kandi avuga ko amuhemba nabi ntawe uzi ibyibo. Yego bahemba nane ryagize. Ucyo byumva. Rero ngo masoze mvuga nti perspective ni hajya yahereje. C'est encore possible kuri ya condition navuga. Nitwaguma dusinziriye umwese ntiyangaje donc umuntu hari uyangaje kubwiwe ku muntu muri organisation arimwo akiyangaje ati tugiye gukora ibi jewe cyo bunabajije ikibazo nti none aho twigiye ngaha muri parcelle muzofate mwandike mugire nk'igitabo cy'ibyo tumaze kwiga muri parcelle
muranyene kingana ubwo abantu twebwe tuza two tubikoresha iki parapora no organisation ubwo nituza tukiga tukaca tugenda ngo nitwa bikaba bihereye aho nyene ntuzogiremeshe n'ikiganiro muri organisation urimo canke mu bandi bagenzi rero perspective ya mbere nuko abantu effectivement bo kwikangura éveil de conscience hanyuma comme dufise un outil politique pour la gestion et l'organisation de la société burundaise pour refonder la société burundaise qui est l'accord d'Arusha jusqu'aujourd'hui incontesté ko sende deputy nahivuga ngo yanga accord d'Arusha ntiratwereka alternative yayo kuri accord d'Arusha tukemera ikagaruka ikaba yabilité mugabo igasuzumwa igashirwa ku bihe tugezeko nibwirizwa shingiro rihari rigasuzumwa rikaja ku bihe tugezeko kuko rijya bwirizwa rirakumira abantu rirakumira imigwi y'abantu murazi ko rijya bwirizwa urumwende panda bazokwaka ngo wewe ufate umugabo nka sende deputy uvuga uti ni waronka amajwi 2 kwijana utuza ubufise umudepite uco genda bari wigenga ngo utuza kufise 40 kwijana iyo logique ni yaheyi iyo logique ni yaheyi ukagenda ngo ntalise abandi pandi zoba nabara barundi kandi iryo meme bwirizwa rwa ko abarundi bose bate c'est pas possible quand même c'est pas possible donc bijya bimwe tukabikuramwo byinzitizi hanyuma rero tukabanda dukomeza ishuri rya demokrasi ina bavuga ndi ishuri rya demokrasi sinzubaka nkingo tuze kwigiramo ni ububasha ubushobozi abanyagihugu bazogira bwo kumva iri mu gihugu nka bya bindi byose batubiye bakabitegera bakavyumva atereka burya byifasha uko bakavyumva kubera ibiganiro baza baragira hagati yabo burya ibintu bizoca bihinduka burya bizohinduka burya mu Burundi ibintu bizohinduka harabangwa zogoroka yeza garutse ariko utegeze muzo babiruti Yezu yaragarutse ntimwabimenye Yezu yaragarutse ntimwabimenye kuko ibimukura bikanka ni gihano bagira ibintu byinshi bikanka burya ni gihano Yezu yaragarutse rero kuri bo babimenyere kandi hanyuma rero migambwe yisubireko société civile yisubireko abamenyesha makuru bisubireko dushira imbere igihugu dushira imbere inyungu z'igihugu bucyaba cica yakivuze na professeur iki kintu twita intérêt général intérêt supérieur de la nation mu gihe cyose abantu umuntu wese ngushinze umugambwe avuga ati bo jene naronka ikibanza bizoba biheze mugo ntabigire n'abanwanyi abandi banwanyi biwe naronse ikibanza gaca yicicikira kigumira ngaho hoye société civile uko nyene ati nirondera ico rirenza umumenyesha makuru na nyene ati ukumva ko ari akazi gusa tuzatukigowe kandi nabimwe mvuga byo guhinduka ari bitoshoboka tubandanije uko urakonje nzoba yaduka muisanzwe rero iryo shuri rya demokrasi ko bingere abantu tuza turaganira mwene ngubu buhinga nyene bariko baragira aha twize twebwe aha burya turize no kumenya gucisha tukoresha ibyo twize ngaha hanyuma habe n'ishuri yo kundi bikogwa nijya ritarashingwa rishingwe kwijya demokrasi ryo nka se ntamba ariko ari professor ntamba ariko arigisha nguko nuko bakoririho hasike kurikomeza gusa ya bimwe byose yavuga tukabikura mu nzira kandi nyakuba professeur muzo kwihaniza abantu kandi mwigisha abanyeshuri bo kaminuza neza ko nabazotwara hirya yejo mubigisha ko atamuntu uzabanda gatubwira ibya kera y'abakoroni ngo boye urashaka kuturaza ngo abakoroni badusemo ibya butu n'abatutsi ugatwara imyaka igihugu cikukiye haheze imyaka 60 n'ingahe ni 3 twikukiye tumaze kuronka ba president barenga 10 tumaze kuronka amareta arenga 200 30 gira ijana ahubwo none abo bose bagiye badutwara hehe batadukuye ko caga icumuro c'inyanduruko c'abakoroni bagiye badutwara ko twagumanye iryo ragi byagenze gute cyangwa n'abatutsi byadaniranye gute kuzimangana la démocratie yo muri Afrika ari ikwiye gushingira sur les valeurs et les pratiques z'abanyafrika
izo nazo si zindi turazihurizako n'ama pratique fondée sur délibération kw'abantu bicara bakaganira ingorane zabo mu kibano aho babaye kandi umwe wese agaterera akavuga ati jewe nanje no vyumvuku na concertation burya nico gituma amasezerano y'Arusha yari yavuze ati reka tugire ico bita la démocratie consensuelle no kuvuga ngo abantu bose aho bari mu kibano mu migambi itandukanye mu moko atandukanye abantu bagaterera kuko ingorane dufise no munsi hariko hakora muco bita mu gifaransa argument de la force no kuvuga icinguvu zikoze uracumvishwa n'inguvu bakubaza batakubaza ivyo ntibiraba nuko rero twohindukira tukagaruka kwiki ku muco w'abanyafrika d'utiliser la force de l'argument dukoreshe force de l'argument niwe valeur y'abanyafrika ko abantu mu kibano bavuga bati ibi bibazo dufise kandi nkuko umuhinga yabivuze nivyo Lincoln nkuko yabivuze le peuple le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple no kuvuga ngo bishingiye ku muntu nimba ubutegetsi bushingiye ku muntu hanyuma abantu babamwe muri mu kibano bakaba bafise ivyiyumviro bitandukanye ni dusa mwabivuze hariho amoko atandukanye hariho abava mu miryango itandukanye naho baba bafise amoko atandukanye bava mu migambwe itandukanye bafise ivyiyumviro bitandukanye tukaba tuzi yuko umuntu wese tout homme est guidé effectivement ama action yiwe ari guidé par ses intérêts nico gituma demokrasi itegerezwa gushingiraho nyene ko abantu baganira rero umuco wo kuganira mu Burundi uri kuragenda no gukoresha ingufu hariho umugwi w'abantu bake biyumvira hanyuma bakazana ikintu abandi bagataha kandi no musi naho hoze umuntu akavuga ati abarundi no musi mwese mutambuka mucumbagira usanga abantu bose bagenda baracumbagira kuko tutazi niyo byavuye nahaje mvuga nti kugira ngo demokrasi ikomere no gusubira ku uwo muco wuko abantu bumva ko icyumviro umukuru ashikirije n'abandi bogiterera kuko ndabona amategeko menshi mu gihugu ndabona ibintu byinshi bikorwa nibi vy'amareforme administrative vyabaye twarabivuze ni ibintu byaje bikoroka batatu bajije ngo duterere naho nyene ukabona ko bizotera ikibazo ikindi jewe novuga gikomeye kuko ngaruka ku gihugu cacu nkuko yabivuze turabuze vy'ukuri des institutions solides novuga yuko le problème dufise ari fragilité des institutions inzego z'igihugu zigoyagoya kubera ziri mu minwe y'abantu bafata ingingo bafise inyungu zabo ho kubona inyungu z'igihugu cyose bakaca bakoresha inzego zategerezwa gukingira abarundi inzego rw'ubutungane rwategerezwa kugwanira umurundi muto ahubwo rukagwana ari kugira ngo rukingire uwo muntu ahambaye abashe kugira ibiturire abashe gucinyiza umuntu abashe kuguma ku butegetsi atawe umukomakoma akarorero mu matora aheruka umuntu agiye muri bureau de vote kugira ngo araba amatora kari karagenda neza umumambere wa bureau de vote n'abantu batanu bategerezwa guhagararira ivyo bintu byose hanyuma uwo muntu wenye najejwe guhagararira ivyo bintu akaba ari wakora amakosa akaba ari wewe w'amatora akaba ari wagufata ngo tori nene mwumva izo nzego zoba zigihagarariye abantu gute no kuvuga ko hariho fragilité bama baca baturenversa role y'ibintu ivyo rero muri za culture ya demokrasi murumva ko ari kibazo gikomeye aho inzego zose aho gukora ngo zikingira abarundi bato muriko muravuga amatora ku mitumba ivyabaye ku mitumba n'agatangaza aho umuntu usanga yarabaye wa gatanu uwa mbere bagamukuraho ndabaha akarorero kimaka ko mu ntara ya Bururi Ivyanda aho nzu umukenyezi yari yabaye uwa mbere mu vy'amatora ku mitumba hanyuma baca bamusomera ko yaronse amajwi 15. Dans une semaine, tu commenceras à le sentir.
hanyuma baca bamusomera ko yaronse amajwi 15 kandi yaronse amajana mugabo agira Imana bari bamucungereye bari ngaho baravuga bati naho babisomye bagasoma ibitari byo ntibabihinduye genda witware muri seni genda ugwane uhari basubiye bagasubiramwo baciye umuntu aba aronka amajwi 415 aca yongera buwa mbere aratwara umutumba bari bamugize uwanyuma no kuvuga mu yandi majambo les antivaleurs sont devenus des valeurs mu gutwara igihugu. Ibi rero dutegerezwa kubihagarara ko nicyo gituma nako ndavuga ni ivyamye biranga demokarasi y'abarundi ce sont des valeurs africaines, amavalere y'ubuntu, amavalere y'urupfasoni, amavalere bimwe mwavuga guca umurongo ukavuga ati ibi ntibishoboka ntiwobesha ntiwovuga ngo urya ni naka umuhindura izina ubu n'umwana wanje atari ivyo ntibishoboka. Mu Burundi amantivalere rero yarafashe akamaro aho abantu biyadukiza umugwi w'abantu bakaza bavuga ko bavutse ngaha hanyuma parcelle yawe bakayitwara bakaca baja mu bucamanza bakaca bagutwara itongo ryo ayo n'amantivalere. Nico gituma mu gihugu dukwiye guhagararaho kugira la demokarasi ishinga imizi no gusubira ku isoko yo kubona bimwe abasoko umuntu mw'iki gihugu akuze umutama je bakunda kumbwira ko ntwara umugambi w'abatama muri umutama nta valeur ugira avuga ngo genda mwe mwabatama mwe mwagize ibi ariko mu bindi bihugu babwira batera imbere ushingira ku bantu bakuze nivyo hari byabananiye mugabo kubaha abantu bakuze bashashwe baha icubahiro ukabaha ijambo bakaguterera. Nibi rero ubona mu gihugu cacu indongozi zararongoye igihugu nkuko kwa bare wonsi canke abandi bafise experience baca baguterera hariya ngo ntacumaze ntacoboterera ivyo wakoze gusa genda. Rero turakwiye gufatira kwizo ngingo zo gukoresha nawe nyene inararibonye mu byabaye mu gihugu kuko iyi experience yabo iradufasha mu gihugu kandi gateye. Rero nico gituma jewe ndiko ndavuga nkuko mwabivuze ibi vy'amakudeta instabilité mwavuze muri za Burkina Faso zande bijya n'ivyaje ngo ni kubera demokarasi yapfuye numvise mubibaza jewe namvise mukuru wa Parisema bivuga ni kubera demokarasi mw'ivyo bihugu yananiranye ishingiye ku matora gusa abantu bakayiba bakagira ibitari vyo wa muntu akaguma atwara ico gihe haraza ari izindi nzira mbi za kudeta za nzira zose zari zarananiranye zica zigaruka kuko utemeye demokarasi n'iki gihugu cyangwa mu bihugu vya Afrika demokarasi turayumva tukayivuga ku rurimi mugabo mu mico n'imigenzo ntishoboke kujamwo vyaratwanyiye hanyuma rero nahanyene mwaciye muvuga hakaza ibi ngorane by'intwari bereye ikatugora ibiturire bikatugora. Jewe nco nashaka kuvuga kandi no kwemeranya n'abariko barabivuga nuko bwa mbere mu Burundi ndavye ubunye turavye tugeze muri demokarasi novuga ndabivuze mu rurimi rw'ikirundi ke la démocratie est défectueuse et la démocratie est morte. C'est ça la situation. Ku munsi mukuru n'ibyo nabwiye demokarasi mu Burundi yarapfuye est défectueuse. Rero harakenewe y'ikintu rero capfuye kirakeneye kibi ubuzima rero n'ubwo bwo guhagarika tukarabiza ingingo zikomakomeye za demokarasi ntitubone ivyo vy'amatora. Ikindi nofatira ku rugero rw'isi naho tutabivuze muri Afrika kiteye turi sous-tutelle des institutions financières internationales nazo nyene ziratuma muri Afrika bashiraho uwo bashaka tuyewe ni uzoja uzokingira ibiko zacu uzoduha ubutare uzoduha iki wewe gumaho niwe dushaka naho abarundi cyangwa abandi batoba gushaka. Izi rero kuba sous-tutelle militaire des institutions financières internationales naho bitabaye au niveau international ngaha mu Burundi abantu baba baratunze cyane kubaroza amafaranga adaciye mu kuri nabo nyene baragira kagwi bakagufata bakavuga ati uzokingira inyuzu zacu uhavuye tuzoba dupfuye gumaho niho baca bakwigisha uti nta wundi muntu ashobora gutwara kuko uhavuye bose boca bapfa. Na rero tuvuga duti haba muri Afrika iyi néopatrimonialisme exacerbé yohagarara kuko nico kintu umuntu wese agiye ku butegetsi
n'umuryango wiwe n'abana biwe na mushikiwe n'abandi bategezwa kuvuga ati natwe sitwe tuhashitse reka tubanze tuyoragure ntawe uzokomera adafise ayo mafaranga hakaca haba rero ico kintu iki rero n'ikibazo gikomeye gitegezwa kuva mu ngendo mbi twebwe abarundi jewe ico novuga kandi nshigikiye rwose mu nyishu nuko amasezerano y'Arusha yatoreye inyishu rwose jewe narafashe umugwi w'abahinga mu mugambwe ndavuga nti ntimukuremo ivy'imigambwe mwicare musome guhera ku rupapuro rwa mbere mu nsomere turabe ko ivy'umugambwe uri ku butegetsi bimwe bimuvuga ko amasezerano y'Arusha ari amagaburanyama ko amasezerano y'Arusha ari ibintu wosanga ari ivyo kumbure ariko duhereye nkahera kuri chapitre imwe nkasoma ibiri ngaha mu Burundi uwovuga ko yokura amasezerano y'Arusha yobasambuye Republika y'u Burundi cyabi gisirikare izina ryayo ca FDN biri mu masezerano y'Arusha yabi igipolisi PNB izina ryayo biri mu masezerano y'Arusha yaba documentation kera yitwa documentation uno muzitwa sene vyanditse mu masezerano y'Arusha nibo batanze izo zina zose amasezerano y'Arusha niyo arimo ibintu tuvuga vya bonne gouvernance intwari bereye ukuntu bareintegra impunzi birimwo niyo vyaganiriwe gusa akantu ndabonye abantu bagomba kugwanya nakantu kajanye na troisième manda ko kavugwa amasezerano kuko amasezerano y'Arusha namambira abantu bati ntimuze kuza muracanga ibintu ngo none ngo hagati y'amasezerano y'Arusha ngo na constitution ngo nikihe gisumbikiye none we ibintu bitari domaine nature urashobora kubikompara d'abord amasezerano y'Arusha n'amasezerano de nature anthropologique y'ukwemeranya ukuntu abarundi tuzobana mu butandukane bwacu mu biki hanyuma constitution de nature juridique n'amategeko bashiraho kw'ivyo bintu twemeranije ukuntu twabishira mu ngiro none amasezerano rero y'Arusha constitution ashobora kugira tuguma tuvomamo nibire wose yavuze ati hataraza yandi masezerano none mushaka tugire gute ata abantu rero bayakeneye twimva ko twoyicarira tukavuga duti kicovamo kandi nabonye ivyo vamo ayo masezerano bavuga ngo namagaburanyama ni giparti ca période transitionnelle ico caraheze nta muntu akiri kuri transition nta muntu avuga ngo uzoba mustaneri wewe wamugambura cyane ico ni kintu kadiki mugabo hari ibintu nkora mutima bikirimo cyane bigarukana niho nashaka guhereza bikivuga kuri remezi politique zotuma demokrasi komera zotuma umubano bonne gouvernance komera biracanditse kandi ubisomye naho twogenda tukicara ngo twagira ibindi biganiro nta bindi bishaka twozana bisumbije kuko biracanditse biracari nkuko nyene none bavuze bati nitwaba dushaka kuzana nouvelle ordre politique économique sociale et judiciaire ziri fondée sur les valeurs de justice le respect des droits de l'homme liberté fondamentale des individus dignité sociale de la solidarité d'égalité hommes et femmes de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques none ivyo bintu tuzoza kumvikana bishaje tuzozana n'ibi ko vyanditse mwayo masezerano nyene kwariho bikiri kandi arivyo natwe twifuza kugiye ku butegetsi bakavuga bati twarabonye ingorane y'ubushobozi ingorane iteye ikomeye yatumiza ingorane zibaho nuko ari ingorane politike abantu bashaka kuja ku butegetsi n'ubuhe ico nakubiyemo niki mu Burundi dushaka ubutegetsi gusa le pouvoir ibindi ntubaze les valeurs démocratiques eba accéder au pouvoir ukavuga ati shaka kuronga inyungu zibiva mu butegetsi aho rero nico gituma jewe mvuga ni muravye ukuntu imigambwe bavuga ati ni mushinga imigambwe idashingiye ku bwoko ishingiye ku idashingiye ku ki ariko ishingiye cyane ku nyungu z'abarundi ivyo byose byanditse mu masezerano y'Arusha jewe narasomye mvuga ni naho twojyamo n'ubuzi abantu bakavuga ngo bagiye mu biganiro byo gutorera inyishu novunduruka ico gitano mvuga ni none ibitwara bishize mu ngiro vyaranse mbega ibitwara bishize mu ngiro vyaranse nk'ubu bakavuga bati kirazira gukoresha inguvu comme moyen utilisation de la force comme moyen
d'accès et de maintien au pouvoir est rejeté. Ivyo babivuze muri Canada. None twarabikoze. Ariko nivyo dukora. Ahubwo twanga amasezerano y'Arusha kuko ari ikintu gikomeretsa ahubwo kikamena igihuta. Bavuze bati égalité de la chance des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale. Kugira umuntu wese ariko no munsi utari umuganga uri kubutegetsi kugira izoronka. Je namye mbaza ati none ko bariko barashira inzego zo mu makomune mashasha abantu bariko barajaho bava mu yihe migambwe bava mu yahe maze uravusanga ari umugambwe umwe gusa. None uwo mugwi w'abandi barundi bazoca bakora iki? Ntaco bakimaze, nta bwenge bagifise, ushobora ikintu na kimwe. Murumva ko ari ikibazo gikomeye. Bati demokarasi muri Afrika mbega vyarakunze canke vyaranze. Aho niho nagira mpere, mbega bikunda ikintu gikunda kuko ari cyo wari kurarondera. Kandi wakoze kugira ngo ukironke. Kikanka kuko wagerageje uko ushobora ukakiro rondera mugabo bikanka. Anagira mpere rero kera kukwikukira. Mu nyuma y'ukwikukira marabonye ibyabaye, habaye ingorane nyinshi. Mbega tukigwanira ukwikukira abarundi bashaka ukwikukira cyane bashaka ubutegetsi. Icyo ni kibazo twiyumviye. Rwagasore yaravuga ukwikukira icyo ari cyo. Icaricho kwa gasore yarabwiye uwitwa Mose ati wewe ushaka gutandukanya abahutu n'abatutsi ukagomba gushira inyuma baganwa ukagomba gushira inyuma batwa ati geza ngaho ntuzobishobora kuko se mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Yarabitegera neza ku buryo uwo Mose ipronitsinze yaciye yahura. Murazi babita ngo Chateau Mose, bamwe bayita le Chateau du Pendu. Yari yahuye. Rwagasore amaze gupfa, abo yasize mu mugambwe w'iprona baciye berekana yuko batashaka independence, bashaka ubutegetsi gusa. Kuko independence twari twizigamo ibintu byinshi. Twashaka yuko kimoko kihava. Twashaka yuko zana amasoro, zana amata, zana imagi, zana amasoro bihava. Twashaka agateka kazina muntu. Twashaka yuko umuntu wese kubyo ashoboye gukora aronka amabanga ajanye n'ibyo ashoboye. Ivyo Rwagasore yarabivuga neza. Mugabo Rwagasore amaze kugenda, bamaze kumwica, abaporona basubiranamo bapfiki ubutegetsi. Harabora n'uvuga ati mbega ibyo twagwanira mu ntango twabitaye twasubiranyemo mu by'ubutegetsi. Ripona imaze kuja muri groupe Casablanca Moronvia, abaporona n'ubundi batubwira ibya Casablanca Moronvia ibyo ari byo. Muze murondere interview umwami Mwambutse yatanze muri juillet 72. Nihavuga neza Casablanca Moronvia ibyo ari byo. Nta muporona n'umwe abivuga. Nabajya batama bakera b'abaporona bari ubu nta n'umwe kubarira Casablanca Moronvia icyo ari cyo. Muze murondere iyo interview. Nta by'ubutegetsi, nta by'igihugu birimo. Bakubwira bati
Mwambutse yavuze ati le groupe Casablanca était un groupe d'extrémistes tutsi qui à la lumière des événements du Rwanda bashaka kugumya ubutegetsi mordicus bidakunda yuko hari ubundi ukwakira ubutegetsi. Le groupe Moronvia yari groupe y'abahutu n'abatutsi qui entendait que c'était légitime que la majorité soit au pouvoir. Iyo interview murashobora kuyirondera muziyonga. C'était au mois de juillet 72 yo Mwambutse yavuga ibyo bintu. Muca mumva yuko intumbero ya mbere ya independence barayitaye. Batangura kugwanira ubutegetsi. Icyo nicyo kibazo rero burya ibyo turiko turavuga ibibazo by'iki gihugu naho ni escroquerie politique yatwebwe abanyepolitike. Turavuga independence wimuga mu mutima hari ibindi bintu turiko tugwanira ibindi bintu atari ibyo. Tutariko turugwanira independence kuko iyo twimvira independence ko ari twebwe dufashe la responsabilité yo gutwara iki gihugu. Abanyagihugu tubaha amahoro, tubaha iterambere, tubahe les différentes libertés, nta mwanya wo kujya muri ibyo bintu twari kuronka. Aho ni à l'indépendance. Kuri République, il faut pas trop demander, bari bagifatishije umuheto, nta convention twari twahanye nabo, donc bakoze ibyo bashoboye cyangwa ibyo bashaka. Il n'avait pas de compte à rendre. Vient la période de la démocratie. Twibaza ikibazo. Est-ce que lui prôna au pouvoir et le Frodebo à l'opposition, et toute l'opposition d'ailleurs, burya twagwaniye ibintu bimwe? Ça, c'est une grande question. C'est vrai, nous avons été forcés y'ukuja muri démocratie par le discours de la Bonne, où Mitterrand a dit l'aide au développement est liée aux efforts mukoze kugira ngo mutange les libertés. L'UPRONA a été contrainte y'ukwemera iyo dynamique internationale ntibari kuyahanga kandi akayede kose boronga kari conditionné. Est-ce que le Frodebo yari yametriza neza tous les rouages de la démocratie, n'est-ce pas? Moi je suis d'avis yuko l'UPRONA yagira iti reka tujye muri ibi barimo mugabo turazi ko tuzotsinda on va garder le pouvoir duce turégitime ubutegetsi bwacu par les élections. Ce n'était pas pour céder le pouvoir du tout. Donc l'UPRONA voulait bien s'adapter à la dynamique internationale sans pour autant s'affaisser. Je me dis que le Frodebo nawe yashaka ubutegetsi. Yashaka ubutegetsi. Pour des raisons historiques bien connues, n'est-ce pas? Abahutu twashaka ubutegetsi. En fait, abahutu n'abatutsi bumva neza yuko ubutegetsi buriho budatomoye bagira bati tujye muri démocratie. La seule voie yuko ubutegetsi buhinduka ni démocratie. Est-ce que maintenant twinjiye muri iyo démocratie tuyizi? La démocratie, c'est amatora. Bon, amatora, c'est juste un maillon. Un maillon, une étape de la démocratie. Mais ce n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est un mode de gouvernance. C'est une somme de comportements, une somme de principes, n'est-ce pas? Les droits de l'homme, les différentes libertés individuelles, l'état de droit, la gouvernance, ivyo vyose tubiretrouva muri le package ya démocratie. Est-ce que ivyo bintu en 90 twari twabyize neza turabinonosora turavyemera hama tuvyangajamo tubizi? C'est pas évident. Mugabo ubutegetsi bwe twese twarabushaka. L'UPRONA yarabushaka n'abandi bakabushaka. Bon, j'étais dedans, je dois l'avouer. Natwe tukabushaka. Mugabo izi contraintes démocratique zose twese ntitwazimetriza. Mugabo izi contraintes démocratique zose twese ntitwazimetriza. Et ça veut dire que la démocratie, c'est des contraintes qu'il faut accepter. Uri ku butegetsi ukabona umuntu akubwira ngo yahamwe byo si byo, vous croyez que c'est très aisé?
mais au nom de la liberté d'expression muri démocratie bamubwira tuti wa mutegetsi avec tout le respect qu'on vous doit ibi bintu sibyo, n'est-ce pas? Alors il faut que winjira muri démocratie witeguye yuko ibyo bintu bizogushikira, utiteguye yuko umuntu akubwira ati yewe avec tout le respect qu'on vous doit ibi bintu wakoze sibyo, ntuje muri démocratie, n'est-ce pas? Le problème rero ni ivyo turavuga ko turi muri démocratie, est-ce qu'on y croit? Il faut vraiment croire à la démocratie. Mu kubyemera rero nuko wumva ko mu mutima wawe witeguye kuri izi contraintes zose za démocratie. Nimba la bonne gouvernance utayumva neza, utagira uti jewe nkeneye abantu bashoboye ibi bintu, l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut, la séparation des pouvoirs, wewe umushinga amateka akazi kawe ngaka uri muri leta ngaka uri umucamanza ngaka akazi kawe neza ntihagire uwinjirira mu wundi ibyo utabyemera neza. Ne dites pas que vous êtes en démocratie, parce que la démocratie d'abord c'est l'état de droit. L'état de droit ni byose turiko turavuga. Mu gihe rero ibyo tutabyemera tuvuge ko turi muri démocratie. Alors mwavuze ibyiza, mais il faut qu'on comprenne bien hakenewe d'abord yuko twiga neza tugategera démocratie cyarijo. Ndada yavuga ati le bondi doit entrer à l'école de la démocratie. Twemeye mugabo nous devons entrer à l'école de l'apprentissage, nous devons apprendre la gouvernance démocratique et ses contraintes. Izo contraintes rero mu gihe tutazemera tugomba tuvuga ko turi muri démocratie gute? Muga turavuga ko turi muri démocratie, est-ce que réellement on y est, n'est-ce pas? Kuva 93 tuvuga démocratie muri iki gihugu, c'est vrai c'est un mode de gouvernement, un mode de gouvernance twese tuvuga ko ari sawa. Nimba tutayemera ntabwo n'abarundi twokumvikana neza tutireka tu créer un mode de gouvernance twese twemera, twese tubona ko idukwiye twese. Aha turiko turavuga umuntu amwe wa opposition wese l'objectif ultime mwarumvise cyo bundi mu matora yeje bundi ngo umugambi wa mbere ni gukura CNDD-FDD ku butegetsi. Ça c'est ridicule. Est-ce que on est umugambi wa politique? None ni mwavyumvise n'ibyavuze twese tumva. Umugambi w'umushinga amateka yabwiriza kudushikiriza nuko atubwira ati umugambi wa mbere dufise ni kubatorera amategeko meza atarenganya umunyagihugu na rimwe. Ibyo biri muri mu byo muje mu kazi k'umushinga amateka. Tuzokora uko dushoboye kugira ngo dukurikirane akazi ka leta kugira ngo ibyo yiyemeze gukora ibyo bwiriza gukora ibikore. C'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ibyo ni byo mushinga amateka. Tuzobashikira imbere mwe aho mudashika dushikiriza ibibazo byanyu ko turabizi. C'est ça. Mais vous étiez là. Au pouvoir comme à l'opposition, on a entendu déjà un programme de l'exécutif. None mwumva tuzi neza ibyo turimo. Donc le problème turondera ubutegetsi gusa muga ibindi byose turimo ntavyo tubuzi. Donc il faudrait ko tubanza tukiga neza politique ni iki tureye gukora mwiki ntitubikigire business. Kuko business wowe uhomvye ni wowe n'umuryango wawe muhomvye nta kibazo. Muga muri politique uhomvye ni igihugu cyose gihomvye. Tubitegere neza. Nibaza rero yuko turakeneye gusubira kwiga neza ibyo tureye gukora muri politique, icyo tugiye kuronderamwo n'ingene ibintu bigenda. Cengaruka ku kantu bavuze kare bati hakeneye des institutions fortes. Je veux bien. Les institutions zikozwe n'abantu. Tu ne peux pas avoir des institutions fortes tudafise abantu forts bari muri izo nzego. Mu gihe uze bakakudigita ngo kuri iki dans ta faiblesse ugacyo gikora uko bakikubwiye. Alors, il y a une institution va forte gute. L'institution iba forte parce que igizwe n'abantu bari fort. Le président Obama yivuze ari muri Ghana ati l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, il y a des institutions fortes. Il faut nuancer ça.
les institutions ntizikomera zidakozwe n'abantu bakomeye. Vous vous souviendrez en 71 le procureur général Leonard Nduwayo parce que yari fort yabwiye muri cour ati nyakubahwa perezida wa cour cy'urubanza ku buryo abarundi bose bumva ko muri iki gihugu hari ubucamanza bucira imanza butunganiriza abantu bose atubara ubucamanza bw'amoko ubucamanza bw'intara ubucamanza d'individu ya individu ati cy'urubanza rutomore neza ku buryo abarundi bose bumva yuko hariho ubucamanza hariho ubutungane butunganiriza bose. Ça c'était un procureur général fort yari munyabururi dans un conflit bururi Muramvya les accusés bari de Banyaruguru du Nord il les a défendus kandi atarabi wabo kandi dans une logique de conflit Muramvya Bururi. Ça c'était un homme fort. Dushobora rero kuronka des institutions fortes udafise des hommes forts. Millions of people invest in stocks and commodities. Thousands make a living at it, and only hundreds. Udafise des hommes forts. Kikenerwa rero yuko nimba dushaka gutera imbere reka abantu baje mu byo bashoboye. Nimba ukeneye umuntu mu rwego kanaka nihaze umuntu abishoboye. Abo bantu babishoboye rero mu bahutu barimwo mu batutsi barimwo mu bagore barimwo mu banyabururi mu banyamuramvya mu banyacankuzo mu yinga cankuzo hehe cibitoke bose bariho. Rondera abantu babishoboye kandi bashaka guteza imbere igihugu. Donc bafise la capacité et la volonté yo guteza imbere. Ico gihe ibibazo byose turiko turavuga nta bibazo byose birakuhaba. Nakengurutse cyane yuko barabavuze bati nta bishasha biriho. Ibuka neza kuva kuri Bagaza la conférence des cadres. Je bita les conférences des cadres de l'État. Duce tuza kuri Buyoya la commission chargée d'étudier la question de l'international. Duce tuza plus loin ama cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, c'était beaucoup un peu après les plans quinquennaux, les bikini, la vision 2025 et maintenant 2040 2060. Ngibaza ko ari gishasha muza kuvuga nta gishasha kiriho. Mugabo kugira ngo iki gihugu gitera imbere tuve hasi hakeneye yuko haboneka abantu babishoboye ataraba milita bataje kugira militantisme babishoboye kandi mu bishire mu byo bashoboye baje mu byo bashoboye hanyuma babe bafise iryo shaka yo guteza imbere igihugu gice gitera imbere rero dans tous ces aspects muri aspect économique aspect politique aspect social hose bafise iryo shaka yuko tuva hasi tugatera imbere. Birateye isoni yabivuze Ubufaransa burafise abantu aba médecins spécialistes barenga 150 b'abarundi barenga spécialiste. Umuganga wese ubona waramubuze haje ngaho uramurondera mu Faransa usanga yagiye. Bimeze nk'iki bimeze nk'umuvyeyi abyara umwana w'umwigeme ukamurera nyina kamwonsa ukamuha amata agakora akiga primaire utanga amahera akiga secondaire utanga amahera akiga donc ukamurera hamageze gukobwa hakaza ubundi mugabo ngo nje gukosha umukobwa kandi atazi n'ingene yakuze. Ubu Bufaransa buriko burakosha abantu bacu utazi n'ingene bashitse aho hantu kubera iki ubugito bwacu barya abaganga mu gihe twese twova hasi tukavuga tuti umviriza rero mu bukene turimo tube mu bukene twese tuje ku murongo umwe dukene twese hamuko dutera imbere namwe mutera imbere ko abandi batera imbere abandi batera imbere bose bohoze tubabwiye tuti nta uriko aranunuza igihugu gusumba abandi twese twemeye ubu bukene turimo mugabo twafashe intambwe point de départ
tugira twese dukore kugira ngo dutere imbere bose boza kudufasha. Aba bana baheza hanze barakubwira bati nta n'ukuntu mutubwira tukaza kubafasha no fiscal titre bénévole iyo babonye ibintu bitagenda neza. Rero twumvikanye tutereka igihugu cyacu tugiteza imbere. Je termine par une petite boutade. Turavuga nos frères du Rwanda kujya ntitubazi bajya bahungu bagaye ubundi barakunda igihugu cyabo. Si ibi barakunda igihugu cyabo muze mu bafite mu bavuga ukunde. Twarakoranye muri EALA n'abanyarwanda muri 94 baragukura muri PNUD bagakukura muri HCR ufata $5,000 ufata amayiranga ufata iki afadika $1 baraza vous vous souviendrez en 94 bashakira igihugu umuministre umukadre de l'etat yahembwa umufuko w'umuceri n'umufuko w'iharage uheze $5,000 hariya uze guhembwa umufuko w'umuceri n'umufuko w'iharage au nom de la République. Ariko uko bagiye bararonka udufaranga niko babaha uko bagiye baratunga nabo babaha umushahara munini uko batunga baba umushahara munini. Allez-y voir maintenant le salaire d'un ministre mu Rwanda ukungana. C'est un exemple. Natwe tugize tuti twigiriye inama kuva uwo munsi ni muze twubake twese mwese muze twubake duhere aha tuteye ejo nitwatera imbere muzuba mubibona namwe mutera imbere ntihagire ugucagira ngo ni jewe muzotera imbere twese mu myaka 3-5 twozo igihugu twaba twakiteje kure. Muri make rero nituvuge demokrasi ngo tuvuge iki n'ibiki reka tubanze dukunde igihugu cyacu tumenye ko dutwara bene wacu bashiki bacu bavyara bacu bazidata wacu so wanyu etc. Uciye ku isoko amaja kuri bende ukabona abantu batonze umurongo barindiriye bus tena oranje hajya kuri ideale ya kera nkabibona mugabo maze umunsi naciye inyuma j'ai compris que la situation est grave. Ahantu hose haramare bus genda kuri munsi yo nama mbona mu gitondo hamara umurongo w'abantu bashika nk'amajana 2 batonze bategereye bus. Ubu abataximene baciye baza mugaca mugira abantu bitatu abantu bagashobora kuja ku kazi. None uvuye mu Carama n'amaguru gatonda muri ville ha mugaca utakane n'amaguru bakurindiriye ko randema ingana iki tu es fatigué à midi tu ne manges pas tu as faim l'après-midi wagomba gukora iki. Ibyo byose nibyo bibazo mwenize tubiza kuyumvira ibyo byose ni bene wacu ni bashiki bacu ni bavyara bacu n'abavyeyi bacu ni ba onkle ni bande tumenye yuko turiko dutwara igihugu ku nyungu z'abanyagihugu bene wacu. Ico nitwakimenya neza tukacumva ibibazo byose ibibazo c'est même ni bito. None demokrasi tarazi igihugu ni cyatwagwa n'est-ce pas? Mu gihe kera bagitwa kubami twaregeze kwivuga umunsi umwe ujya mu porona cyavuga ngo n'umunyamurambya ngo ni nostalgie monarchique. No, kubami igihugu ni cyatwagwa. Est-ce que nta ma principe démocratique burya yariho? Burya nta demokrasi yariho. Woje nagafata kuri kiriya gihe ati ibyiza le principe nziza zari kiriya gihe cyose tuzigarukane ibyari bibi tubihebe. Mu by'abazungu batuzaniye reka turabe ico bari ciza naco tugishiremwo ikiri kibi tukireke tworonga mode de gouvernance yiwacu twese twemera hanyuma tugaca tuva hasi. Demokrasi irabaye importe sikosa kubera ubwa mbere twatwagwa n'abami buryo ugiye kuraba hari abasore bicwa bagashorerwa kwinka mu isi mukuru ya muganuro hari n'abahunga igihugu batinya ivyo bintu hatwara umuryango umwe abo umuryango umwe abandi bakameneka amaso abasore bakicwa mugabo twaje mu ntwaro z'amakude turi mu ntwaro ya demokrasi mbega icoduha gahingwe iyi ntwaro ya demokrasi ziya nkingi zisanu za demokrasi zigashirwa mu ngiro. Ikibazo kiri burya tuvuga n'ukuri aha twese kumunamye ndabakefa ndaraba inyuma abantu ahandi twaye twambaye amakoti tuyambara twazi ngene dutaha
ndigashobora kuza n'imodoka kumbura ugacubita mu nzira nicyo tubona abantu batacambara amakoti ahahora ibirato usanga rugiye twambara ibirato byoroshe haso deplace niyo ni ingorane y'umuzungu iyo ni ingorane y'umuntu yazanye demokarasi ça c'est impossible wavuze ibiture moi j'étais directeur commissaire à la RONA j'ai montré comment on a volé plus de 150 millions mes amis les pères de parti politique barabizi nabwiye umukuru w'igihugu ni none byukuri mu mwatubwe duhindira ibintu none jewe ndiko ndazirika wundi ko nerekanya abantu bibye amahera plus de 150 millions ngibi byemezo byose inspection zaraje iperereza ryaraje baravuga ati yata directeur commercial aya mara niyamenyekana il y avait d'autres argent réservé pour tinyande yagure mu intebe z'igihugu cyose nguremo n'amamatera mugaba abashefu ngo catuyaguramo imiduga ndabwiye umukuru w'igihugu mwame none mushaka duhindura iki dukora iki inyishu yabaye iki kunkura mu kazi none byo n'abazungu icyo cyo kimwe baciye bamereza umaferi moje none ni kibazo cy'umuzungu satsi ibyo tuje mu logique ahubwo nawe narashaka kuri conclusion dusaba batwara bahindura ibintu ibi gihugu ntigipfe kigendere tukibona kuko byo nico kumbwira yuko kwerekana umuntu yibye amahera nta cana akoze muri leta mfise kaziye disere vierge mfise amahera ngira ngo intebe n'imatera z'abanyeshuri inyishu baca bankura mu kazi wibaza ko mfise romori ngana gute muti wibaza ko ibintu none nazitiki none bipfuza ko dukora gute duhindura ibintu cyangwa twonona ibintu mu gihugu rero uprivilege bonona ibintu abatabyonora gashoboshera areka vuvurekwa qu'est-ce que vous voulez Njye tumana bati rero Jesse nyana abantu bagize ibintu ukora demokarasi amatora ni kimwe mu nzira ya demokarasi turi kumwe na Kefa nawe nabwiye ati je ndafise amakenga ati burya amatora ya 2025 turayahebye nta ngorane twavanze mugabo abahungu bari muri bureau de vote des jeunes intellectuels nimba ibyo bakefa muri ko baravuga ko amatora yibwe aba jeunes bakaba bari impliqué ati burya turiko turakira ingorane mu gihugu kubera wibuhetse ukaba wigisha uri mugongo nimba bagiye muri vol ari abanyeshuri baje amashuri ndaho byaciye bikura ku matora y'abantu y'aba conseil communal baba jene nyene baciye bajya amahera ati kumbura bwa mbere byayijanye reka uwo tuyajye baraza kajagari kabaye ku matora ya conseil communal bakajya amahera bamwe barapfunzwe n'isa kubera icyo bazana ko bwa mbere mutadupfunze ubu mudufunga tuzirike harababivuga uko nyene abati no ko bwa mbere mutadufashe ubu tuko turazirike siminyanyiro muzindi icyo ni kibazo cya demokarasi importe cyo tuma rero bava ngo demokarasi yazanywe n'abazungu maze pas vraiment iyo yaraje sawa reka basi bivuga muri demokarasi c'est principe tuzigerageze hamavuga kahise kabi oui j'en suis sûr que kahise kabi burya je maramvuga ikintu kandi munzo gishimangira usabe yuko abantu bose babonye ibyirindwi na kabiri babonye ibikina na gatatu batuvira mu ntwaro haza abantu batabonye ibyo bintu kuko nibyo biko biratwononera ugiye ngaba ngo badanza imikasha baheje amakaminuza babanye neza amoko yose intara zose uri kuri baje mu bya 93 muraziyo twabwe ngo bigira bisubira ibiki turi muri monde nouveau monde yiruka cyane n'isi y'iterambere mugabo internet yabutse naniyo ni ngorane y'umuzungu yadukoronije mugabo acha bikora byose bakabifatanya n'ibyo 93 ibyirindwi na kabiri pour ne pas avancer kahise kabiri rero twarakabonye niba kandike neza mugabo ahisigeze moi j'étais en Italie turiko turiga ibijanye na electronique moderne bijanye na jeu de hasard bakubwira bati ahisigeze uno munsi on ne peut pas échapper à la technologie nouvelle ahubwo umuhinga wabyo il se conforme kumere mukanje no kwandika test mayibonye turiko bati none ko amaferuje yose yapfuye hama niba yasubirize none abandi bagere none ibintu nibiki mu Burundi twazanye amaferuje yose yapfirye rimwe none giye bayazana nta departement yo gukurikirana amaferuje baze barayakora bazanye amatara yakayegira afise amapano n'imbere ya Assemblée nationale ari gipolisi barivye bateri na pano hejuru n'imbere yagize kuri Gardiner hari kandi igisoda barinde mu kuzimu baratwara bateri baratwara pano iyo ni ngorane y'umuzungu yadukoromije imbere ya PCR haje ku maperimi barivye bateri baratwara na pano hejuru nico gihugu biba mu ikambi bagatwara ibyo bintu bamenye iyo ni ngorane y'umuzungu ça n'est pas problème on a besoin de leadership très fort et on a besoin de bonne gouvernance c'est tout hamani ikintu giye kimbabaza mu buzima cyane gose uno musi bariko rafata abana tubashira mu migambi itwizwe rigenga imigambi rivuga ko état d'imo parti politique 18 une personne est atteint 18 a évolué
sadiri kibanza cy'abana si mu migambwe kubera umwana adakwifatira ingingo adizwita ni nk'ivyo muri katolika kumbura batiza abana bakivuka mugabo ugasanga nicyo tuma abacengera bapaniko tuberose abakristo benshi kubera umuntu amaze kwiga aravuga ati niya bamba tugende umwana reka ngira ivyo wanje conversion niyo kubera gufata umwana domwe do 18 ukamushira mu mugambwe kandi zikadofata inga pre 18 je nababwiye iyi migambi iri kirashira abana bakibato mu migambi mugire imana mubigisha bagarukire za fondamentale batari mugabo bakazugira kaminuza bakazimara nibo bazobasenyura ntibazokwemera ibikorerwayo kandi barize bazafite deontologie professionnelle itabemera ayo manyanga ico ni kibazo none hari umuzungu ariko avuga ko abantu bashira mu migambi ubwo nube gitu bwacu ibyo ni byanditswe d'abord ushaka kubishiramwo genda uhindura ubwirizwa shingiro cyangwa uhindura bitegurwe nk'imigambwe uvuga ati umwana wese arakwiye kuja migambwe hama natwe rero tuzana abandi mu migambwe tubashiremo hirya no hino mugato turiko turica ikibanza cy'iki cy'umwana ndiko nderekana ko ibyo abantu bavuze ubwa mbere navyemeranya ko la démocratie importe ifise ingorane kubera yazanywe n'abazungu no dukurikize n'ivyanditswe dufise data tugerageza ibyo nabyo ikindi kintu kimbabaza ariko tuvugana ukuri uno munsi abatwara bose ce sont des rescapés de victimes de 72 ntacu andire parenthèse mugabo banditse lettre ouverte bari cyari ngaha bandikira buyoyo abagwanira demokarasi bari cyari bazima nivyo bagwanira byari bito bagwanira kudakomira ku bwambwe ku moko ku ntara ivyo nivyo bagwanira kutagitunga rya leta urumwe ryari turi umwe none ibyo abo bantu nyene babibonye nabo nyene bakiri bazima uhebu byanyu kubikora n'abantu babikoze bakiri ngaho inda ni batumeka bagwane demokarasi n'imyicara mwege mwariganira cyane nakanga mwaniganira iki bace bakora ibyo basaba babirwanira niyo mwariko muravuga ngo twicarane tugire gute ona piece byaraza ahubwo dusaba abatwara ni batume ko baronze atabagwane demokarasi bagahera ubuzima bwabo bamwe bandika amaletere ouverte bari cyari bazima ati gihe mwandikira buyoya mwashaka iki kimwe bace badukorera ibyo bareke bace badukorera ibyo data ibyo baronze bagwanira byari honorable Olivier yabivutse uno munsi babwiye ko abakonseil communal baje gukora amatore abazoja mu departement ya commune ibyo bibanza nta appel d'offre yabaye nta kandidatire ba depot none abantu bazobatora gute ko je mugambo bataravuga ati nawe uzana abantu none banza bidasaba kudepozwa byigwa na conseil communal abantu batora gute babakura mu kirere uno munsi twagize decentralisation découpage administrative mugabo rafa passe n'abanya guverineri bose bandika makete ngo guverineri ngo nakira bene gihugu ku munsi wa kane none guverineri ngo wakira abantu gute kandi mwagize decentralisation nagira mwaje gufasha abantu muvuye ku ntara 18 tugiye kuri 5 hamubandanye wakira abantu sadira ko umuntu wasigaye avubukinanyana aje kurondera guverineri aje yigabye pour des semaines uko bati sinzi gihe nzomubonera n'igihe nzogarukira usiguseze Jenze kwa bwati nanzi ko aba guverineri bandika ati banya ko barongoye amazone mutegerezwa kwakira abantu mukabatunganiriza uzorindaza nuzo bambwiye ko yaciye kwa chef de zone byanse yaciye kwa mustaneri byanse mugango namwe nakira abantu ngo kumunsi bakanga sadire tumwe muri ya system kandi twashizeho system favorize abantu mugata acirikira gute atacirikira bafasha hari cyaba DPE 18 z'intara zitakiba hari cyaba DCE sandi zinefo makomina takiba niyo munsi hagati hasi nindareka yatunganye by'indero uko DPE meri ntagenda yitwa DPE meri nikibaho nta DPE bubanza kibaho niyo umuntu aza gukora gute no munsi hari cyari DCE mutimbutse niyo DCE mutimbutse na DCE nahango baza guhurira he kwikomina rimwe no munsi ibyo bintu ntantara mu 18 zigihari hari zitaro mugabo abantu bari none kuno munsi amashuri yatanguye ministre ariko arakorana nande hasi bamufasha gutunganya iby'indero gushika hasi cyo tuma legenda bazwa cyane kubona abantu babonye experience de la démocratie bakabona ingene ibintu abantu bakumira abantu mugabo gashaka gukumira abandi kw'ibyo bintu kuko gumana yewegeza abantu inyuma umenye ko to utare nabo nyene batazokwica nicyo kimwe nuko bafuta imigambwe no munsi uko bafuta imigambwe mu mapuro ubahaye gukora imigambwe yo mu kinyegera rafa passer umuntu muri Botswana ariko ndatumirayo kumwaje visiteur Botswana jokone ndiko ndamutumira aturaze mu Burundi ni sawa inyishu yamaye yacyambira directement ngo I have the first to do some research about your country directement nemejamba I have the first to do some research about your country
abanza aje kuraba umutekano ingene umeze kuri muri Botswana babwiye mu Burundi bavuga ngo deora again umva bazi ko Burundi ari intambara kugira atazobanza kuja abirondeze ico gihe cyo Burundi bukifashe gute kimeze gute niyo asanga atagitoro abanza kubaza nzo kwideplace gute nzogira ingorane zimeze gute numva ni kibazo nico tuma rero duhamagara gukorera neza ibihugu kubera biraafecta n'abategeka kuza mu gihugu d'une manière ou d'une autre hari indi ngorane mwe mutavuze rero ikomeye cyane ibi bintu twadukanye ko abaja mu nzego bose bategerezwa kwiyungunganya biriko biratwikira igihugu kuko turaba juge party uno munsi abateze ko mabede nawe uri muhira bandanya kazi tana amasinyatero bandanya urakora aba guverineri bafite amajite kugira ngo no mwijoro yakira abantu mugano munsi nka guverineri ugiye kubiri wiwe wahura n'utwara igipolisi na procureur nabaje mubona ni woje ngamwe namenye igihugu gute negera musanga muhiri wese 2 z'ijoro saa 3 ivyo bintu mukabikompliwa hama gakora kazi nawe kaja ukazi sadi no munsi musanga muhira nimushobora kuyaga kubera iki ivy'akazi na boycott après de service tugiye mu byacu tugiye kwiyungunganya akazi se fini ora akazi gatezo kubandanya uri hose nico bituma abantu bahabwa amayenandanse sadireke ibagire uburabaho ubandanye ibintu mugabo rafa pasi nagiye mbona n'umudeje wa OTB haje impande ya Crystal Palace zijanze bari ko transformwa zubakiyemo akabare hakuja kuba mu nzu ya leta kugira abandanye akazi ka leta inzu zarabaye umusaka inzu za leta baja kubera mu zabo bari ko transforma bagira akabare kuma kwa mituwera agira baka masare do conference Bururi kandi yaje kuvura abanyagihugu babuze imiti kubera iki kwiyungunganya icyo rero mwe mwagiciremo ko kiriko kironora igihugu cacu ibintu bijanye no kwiyungunganya muri leta icyo nashaka kurangiza ko rero turemera ko hari byiza bya demokarasi tumaze gushikako kuko no kubaho kubivuga ngaha ni ngende ya demokarasi ni ngende ya vision 2040 na 2060 burya ngira benshi nuko batarayisoma ifise 3 anges 5 piliers et 22 objectifs uzosome preambire ifise impapuro hafi 3 iyo preambire irarezima ibi byose bizoshoboka ariko climat d'affaires bari favorable climat politique aseni byose barabivuga mu byo bintu c'est-à-dire ko preambire ivuga ati ibindi bizoshoboka ariko habaye climat politique aseni climat d'affaires favorable niho nibindi bizogira gute bizoshoboka niho tanga gukumira imigambwe mu nzego ukavuga ko ari office wenyene uzaho byatugejeje rega nta usomera basoma induru babona abantu twarahuramye twaritekerereje menga sava ariko nitwabandanye biturimu nagira mvuga muhinga yavuze ngo truwa derive autoritaire arava ngo démocrature coup d'état président arico yibagi mouvement populaire hamwe bya muri Nepal shiramo bine mouvement populaire mouvement populaire irajoboka uko muri Nepal barabuze wabikomandisi nubabuze ro chef gushikaho umwe avuga ati ministre atereka basifata ibintu ambe kubera muri byayanga mouvement populaire urashobora ko kwamitriza abantu ukabasonzesha bahagena n'amaguru ngo nabashoboye ya politike ya munyare urumva ngo ni sawa ukibaza ngo munyare isawa mugabo kujya abandi byabashikiye ntama nabiputse none ka bose babonye byabaye nende twabonye byabaye abami ntibapfuye ku butegetsi abandi ntibagiye kunyene bigenda bimeze uko nahora ku ngoma ndibuka imwe bavuga ni blague en 2018 hari umutegetsi yarakomeye cyane umushikiranganje njya kumutereza wanashimara mu mafaranga icyo namwe ati mugabo urafise ikibazo abantu bose barakwidogera kujya wenyene ati abantu wakira muyage ati yo ni defo acamira mu kutakira abantu no mutekano wanje no munsi sinza hari neza muga harazwi ariko nibazimane yamufasha kazovayo azoba yarize bitari biki kweva kutakira abantu ngo no mutekano wanje